Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tariki ibiganza turamukanye. Shindika no umuntu rwanda yayo uburyo bwawe umupepeye. Tikaze mwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Turabe abaje uyu munsi. Turi kumwe ejo no kuwa mbere. Okay. Hari nyuma bariyo. Haleluya. Bon, sinzi kumbure yakobora recording bazubaha ibyo twashoboye kurabira hamwe iyi minsi. Turagiye gukomereza aho tugeze kuko uko nabibabwiye ni byigwa byagutse cyane. Ishengero nababwiye ko uwo mu mwaka wose no kwigisha kuvyerekeranye n'amahoteli gusa. Umwaka wose kugira n'imiburo umuntu yumve ko basi yatanze bikwiriye. Ariko ntacu hano tuzokora uko umwanya ugenda ubidu permita. Ariko mugabo kandizira ko ku mwanya hari ico ugenda wunguka. Tuko turavuga ibanga ry'ibicaniro. Ibanga ry'ibicaniro. Turamaze kurabira hamwe bitari bike. Uyu munsi ndagiye gukomereza aho twari tugeze ejo, aho twako turaba yuko ibigaragara mu isi y'umubiri biba conditionné canke biba déterminé niba vyakozwe mu buryo bw'imhembo. Uyu mwanda agiye kubaterura gato ku niveau yo hejuru kugira ngo mutahure neza ibanga ry'ibicaniro. Hari ikintu kimwe shaka kuvuga nakivuze ejo kwa nimba ari ku munsi wa mbere canke ejo, nivyo Yohana 19:30 hatubwira ingene Yesu yarangije vyose. Ariko nubwo yabirangije vyose, si vyose uyu munsi biriko biragaragara mu buzima bwacu. Abakristo barafise confusion gutahura igikorwa cy'ibicaniro. Niyo tuvuze igicaniro kiruta ibindi bicaniro arico umusaraba umwami wacu Yesu Kristo i Kalvari. Haleluya. Ariko ico Yesu yakoze nivyo ibicaniro ntibizokubuza kuja mu ijuru nibokijijwe, kuko nta namwe tubona yuko ibicaniro ari vyo rufunguruzo rutwinjiza mu bwami bw'Imana. Ariko mugabo kandi ibicaniro bifise igikorwa bikora ku buzima tubaho ngaha muri nosi. Kuko nimba dukizwa ntituje tuja mu ijuru, Imana ikatugumiza ngaha muri nosi, nuko aricyo iba ikene ko dukora ngaha muri nosi. Rero ibicaniro bifasita ubuzima bwacu kumena ubuzima bwiza Imana tugomba kutubaho ngaha muri nosi. Sindiko muriko muranyumva. Aboro bazoja mu ijuru, mugabo ubundi nti wari umugambi w'Imana ko abantu bakena barayimenye. Sindiko muriko muranyumva. Abantu kumbure batavyara nimba barize Yesu Kristo bazoja mu ijuru, mugabo Imana yari yifuza kuba ngaha muri nosi badafise abantu. Sindiko muriko muranyumva. Muriko muranyumva. Ubundi suko umuntu yishwe n'ingwara canke yasinzikajwe n'ingwara bisigura ko umuntu atazoja mu ijuru. Yarake Kristo mwami n'umukiza azoja mu ijuru. Mugabo mbega Imana wari umugambi wayo ko umuntu yicwa n'ingwara asinzikajwe n'ingwara. Haleluya. Hari ikintu kimwe shaka kwa buri munsi nambwiye ko ngomba ndabatera ku niveau yo hejuru. Lazaro yaragiye mu ijuru. Na Aburahamu yaragiye mu ijuru. Ariko uyu munsi Imana niyo yirahira, ntiyirahira mu izina rya Lazaro, yirahira mu izina rya Aburahamu. Biratahuritse? Muzi Igituma? Lazaro naho yabaye umugorotsi, hari ibintu byamusovye. Hari ubuzima yabayemo atabwirizwa kubamo. Mugabo kuko yakomeje kwizera Imana yaragiye mu ijuru. Mugabo Imana ntirifyere y'abantu bataresheje mu buzima. Imana irifyere n'abantu baresheje muri ubu buzima. Nico gituma n'uyu munsi birivuga ngo ivyo bizoba icibutso c'inava. Siriko muriko muranyumva. N'uyu munsi Imana irahivuga ngo ndi Imana ya Aburahamu. Kubera iki? Turazibirabira hamwe. Aburahamu nina bivuga umunsi bivuga ejo. Aburahamu niwe yabaye umuntu wa mbere mu bihe vyabaye ko Aburahamu yabaye mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera ritangurana n'igihe Imana atanga ivyageze ku musozi Sinayi. Aburahamu afite isezerano ryiwe arimo riri imbere y'isezerano rya kera. Nico gituma uyu munsi n'Imana dusezerano mwari muzi ko n'umugisha uyu munsi duhabwa muri Kristo Yesu ari umugisha dukura muri Aburahamu. Usomye bigatsi cya gatatu birivuga ngo kugira ngo
umuvumo w'ibyagezwe uwo igikorwa Kristo yakoze kwaruga ngo akureho umuvumo w'ibyagezwe kugira dushobore kwakseda kumugisha wandi w'Aburahamu. Seriko buriko buranyuva ugiye kuraba nzo babwira Aburahamu yabaye umuntu Imana iravye mu maso yayo y'imhemu, yarazi ibanga ry'ibicaniro. Naco gituma umusa kuvyinjiramo uyu musi taguma mbananda abashura bashikana ahantu hama kuva ejo niho biza kuza dutangwa inyigisho. Haleluya. Aburahamu mbisokuruza 10 niho wenyine ashoboye kuronuvera isezerano ku gicaniro. Ubisekuruza 10 haizi imyaka muvyumvirize neza nuko nabisana ushobora guprojecta kugira ko ico kintu kibagumemo. Haizi imyaka 2,000 n'amazana 656 atawundi muntu araronuvera isezerano ku gicaniro. Ni Aburahamu yaje kubikora, ni nawe Imana haye Kanani ivyo Imana yasezaniye umuhungu w'imfura wa Nowa. Ebabwira ikintu kimwe muri bibicaniro bikora ku buzima bwacu biratuvugira. Igicaniro kiraguproteja kandi igicaniro kirarinda ubuzima bw'iwawe. Hinge gatoya ndabereka akantu gatoya akozokagura neza juste kugira ngo ndakundi iyo mvuze ikintu kamwe ndacakompanije ijambo ry'Imana kugira ngo abantu batumva ko ari ibintu umuntu yapfuye kwandurukana gutyo nyene muga biri mu ijambo ry'Imana. Kandi ababwiye iyo atari guhishurwa mu ijambo ry'Imana ubuzima bw'abantu bugendera mu mwijima. Tugende mu itanguriro gatoya. Itanguriro igice 18 somera ku murongo wa 20. Haleluya. Namambwira b'Imana amaye kurongora mu ishengero ndongoye yuko ntazobashikana mu ijuru ari abantu bacitse ku icumu ngaha kwisi. Muze kubwira abo ndongoye intama Imana ampaye. Imana yarampagurukije mu gihe nkiki kugira ngo nimba ndi umuvyeyi wabo nkaba ndi umurongozi wabo sinze nabashikane mu ijuru ari abakristo abana b'Imana bacitse ku icumu ngaha kwisi. Hari abantu baje mu ijuru nk'abacitse ku icumu. Uriko munanyumva bameze nk'ababaririmbye heze kuvuga bamwe bavuga ngo Yesu uzoza ryari abantu biriko biragora nibo bifuza ko Yesu aza anyaruka kuza, ariko abantu bariko barakomplisa mission yabo ngaha mu inosi. Isengesho ryabo ni mwami mwana ubishoboye rindira gato tuzana abandi mu bwami bwawe, rindira gato tunyage n'igaminyago nayo, rindira gato. Paul avuga ngo ndazazaniwe singico mpitamo umwanya mwe numva umengo notaha ntamvi mwami wanje kuko gupfa ni inyungu kuri jewe mugaba handi naho nifuza kugumana namwe. Aravuga ngo ndazazaniwe singico mpitamo ariko arahitamo aravuga ngo misemo kubaho kuko ari byo mwebwe byo bagirira ikimazi. Nama nibuka umunsi Imana ntwari nkuye mu mubiri ndashika mu ijuru. Yo ntahe abo kwishengera barayizi. Ndibuka banyakiriye bimeze neza ndabona ingene ivyo mu ijuru bimeze. N'uyu munsi ndashaka kuronka igicapo tukweno dekriva ivyo nabonye ico gihe. Ariko ndibuka ko Yesu yaje mbona ari umugabo muremure ibirenge vyo bitoya ariko ndani harimo umutso mwinshi. Nunamugiye amaso gutya sinabona ashobora kumubona neza. Arambwira ngo mwana wanje rabi yuvuye aho none amenye ko navuye mu mbiri mbona ikibiribiri canje kirambaraye ahantu. Arambwira ngo ni vyiza mugabo uyu mwanya ni wowe uza kubitamo tukugumane ngaca musubire hariya. Numva ndamwibukize ivyo yambwiye muri 2004 nkizwa vyukungerezo mukorera. Ndabwira none ngumye ngaha kuguma ngandi kuvuga ngo mani majambo ndavuye mu biri ndavuye hariya sinzoshaka kugaragarayo. Tumubaza bimwe wambwira, hari ibikore wambwiye ntarakora, hari ibitabo wambwiye ntarandika, hari abantu bakinkeneye. Numva namubwiye ngo nimba ntakugoye unyemere nsubireyo sindiko ndihuta kuza ngaha ndafise ibyo wampaye gukora hariya nimba biguhimbaye unyemere nsubireyo. Ako kanya nta jambo yavuze mbona agize gutya uwo mwanya ngaruka mubiri. Rero namwe munyemerere kameme ngizo nkose kuri mwebwe nimuze muje mu ijuru nk'abacize ku icumu.
birivuga gute ubundi definition y'urupfu rw'abagororotsi nuko umugororotsi aheza gukora ivyo Imana yari yaramuzaniye byose gukora ngaha. Usomye ibyakozwe n'umwa 13:35 nuko Dawidi mu gihe ciwe, ndakundira bivuga ngo mu gihe ciwe, mu gihe ciwe amaze gukorera Imana ivyo Uhoraho agomba, musongeza batongera kandi kantu ngo in his generation, murunganwe rwiwe ahejeje gukorera Imana ivyo igomba, murunganwe ahejeje ruzogenda udahejeje mu izina rya Yesu. Haleluya. Cyituma n'ibicaniro bitugwanya impfu premature, abantu barapfa ukimvira uyu muntu byukuri afuye kuko cyari cyo gihe canke arakenyutse, ukabona ko ari gukenyuka. Bimwe bituma abana b'Imana bakenyuka n'ibiki n'ibicaniro. Kuko babwira ikintu kimwe, ntuvuge ngo urasenga ngo ivyo birahagije, no. Nimba ku gicaniro ikimazi cyawe kidakomeye kuruta isurya muntu ariko araguhama yashizeko, ndakubwira ukuri hari ibintu byinshi we bizokwanka we bigakura. Bigenda gute ngo dose yawe ibiri kumwe n'umuntu yizera abapfumu ariko ibigacamo wowe nticemo kandi wisonzesha? Sikesha amasengesho gusa, ibi nivyo vyamaye kuguruka amaso. Ndabona ko hari ayandi madetaye yandi tubwiza kumenya hejuru ubuzima bwacu. Haleluya. Muriko muranyumva? Aya namba realite tubamo buri gihe, ariko abantu badashaka kumva ngo Yesu yarabirangije. Okay, ko yabirangije kwereka ibikimeze gutyo, kwereka gushika n'uyu mustararongogwa, kwereka gushika n'uyu mustararongora, kwereka gushika uyu musi gishomereye, kwereka gushika uyu musi bikimeze ko bimeze, kwereka gushika uyu musi gikorokesha inda, kwereka gushika uyu musi wama misi yose uri mu madeni uboswe imisi yose, kwereka buri gihe wa muri kurarenganya. Ese kumva bibaze ko biri normale? Ibi normale. Hari ikintu kibiza gukogwa kugira ngo ubuzima buhinduke. Amen. Meze neza. Haleluya. Ariyo Eliya yabwiye Elisa ngo guma ngaho igirugana nababwiye bisa ngo aha gasuzuguriro katembagariye ubuzima bwabo, gasuzuguka biza gutembagara mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo gituma Imana azanye muri nondwi kugira ngo ndakubwira ibanga ry'ibicaniro, umenye ingene ubaka ibicaniro imbere y'Imana, hamubeho ubuzima bunesha ngaha muri nose. Amashimwe ku mwami w'abami. Somera ku murongo wa 20. Tangiro 8 umurongo wa 20 haravuga ngo maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro. Nowa yubakira Uhoraho igicaniro. Yabira mu bitungano vyose no mu bikoko vyose bitazira, no mu biguruka vyose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro. Abitanga kuri ico gicaniro. Komeza. Kwimaza ivyo koswa. Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo. Uhoraho amotegwa n'umubavu, amotegwa n'umubavu, umubabwe mwiza. Komeza. Ngo maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi. Kuberiki yo kubw'abantu raba kino kintu. Kuberiki Nowa atanze ikimazi kubw'icaniro, aje kubakira Uhoraho igicaniro agatanga kwibimazi, ari Uhoraho yiyumviriye mu mutima. Kandi Imana izi vyose, omniscient, all knowing God. Kuberiki karitari yavyiyumviriye icyo Nowa yarakoze. Mbabwira ikintu kimwe, hari ibikorwa dukora bigakura Imana mu gacerere, n'ibindi bikorwa biri dukora Imana ikaguma irindiriye yuko amadese yayo yakomeza nk'uko yabigambiriye. Mugana guma bwiza ukuri, hari ivyo twumviriza dukoresha Imana. Nkorese no mu mbabariye, hari ivyo dufatira mu Imana ku nguvu ikabikora atari cyo gihe yari kubikora. Abantu bimwe mnibaza kunyumva, muri ko muranyumva? Ujya mugore ragwaye butinyanka, ntumbwire ko yakize kubera ko Yesu yagomye kakira. Soma neza birayi wawe, amaze kubukorako ubushobozi bwavuye muri Yesu butanamugishije n'inama. Nawe nyene atangara hiyaraje umuntu amukozeko, parce que ibintu vyabaye c'était comme si nawe nyene bamutunguye. Hari umuntu yari yashoboye kumenya icyo abwirizwa gukora kinyiganyije umutima wa Yesu. Akanyera baza ngo ninda nkozeko.
bose baratangara abigishwa biwe uvuze ngo ninde gukozeko iyo ubaza ngo ni bande bankoze kuko ishengero ryagutaye hagati irakubanda Yesu avuga nubwo benshi bambanze bakanera hagati hari ubundi muntu numvise ubushobozi bumvuyemo hari umuntu abikweze ku ngovo hari umuhizi kazi cyangwa umuhizi akoze ikintu bituma muri cyo ntateza gukora bivuga ngo wa mugore abonye yuko adashobora kuyoberana donc adashobora vuga gute kuguma yinyegeje wibaza ngo byageze gute kubera ko yabonye ko ubundi Yesu akabwira amasinzi y'abantu mu bikone byose aba harimo abantu benshi uyu mugore ngo abonye atayoberanye kuko yereje gukora kuri Yesu hari ubushobozi yakiriye iyo umuntu ari sous l'onction uyu muntu ushobora kumwitiranya urabimenya neza uno mugore yarakweza ubushobozi asaguma ari munsi y'amavuta surema ko umwanya wiri wagumye usugumira surema ko uyo mwanya yuzujwe surema ko umwanya ari kirucabaye kiri étrange abonye atayoberanye ko nta wundi byarako birashikira aravuga ngo ni jewe Yesu aramubwira ngo ne papa ma fille umwe batubwira izina ryiwe kari kibazo ciwiwe amaze gukora ubwo bushobozi kuri ico gicaniro cyitwa Yesu yahemuhindura izina amita umukobwa wiwe hano Nowa amaze gutanga ibimazi kwicana yubakiwe aragicana atanga ibimazi nguhoraho yiyumvira mu mutima nuyumvire gato y'amajambo nguhoraho yiyumvira mu mutima ngo ko bidakwiriye ko yokongera gusura kwicisha uravyumva nguhoraho atizokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu kubw'imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo kandi sinzokongera kwisha ukundi ibifise ubugingo byose nkuko nabikoze kubera iyo ndahiro iyo ni indahiro yabaye déclenché n'igikorwa cy'igicaniro igicaniro ku buzima bw'iwawe kizotuma Imana yiyumvira mu mutima ikindi kintu ari yiyumvire gukora hejuru ubuzima bw'iwawe nimba byari kumara imyaka 5 izo kwiyumvira mu mutima ko byomara amezi 5 nimba yari yiyumviye mu mutima sindi ko abantu bari Imana bari kubara imva muri kiro kibanza izo hindura ivyimviro byawe kimwe gishobora guhinduza imigabo n'imigambi Imana cyane ivyimviro vyayo n'igikorwa cy'igicaniro rero murabe kino kintu akana kambere juste kugira ngo ufate ndabakumvishe kubakira uhoraho ibicane ko uyu munsi turabivuga twongeye tubivuge Abrahamu niwe muntu wa mbere muri Bibiliya naraseranguye ndiga ndasubiramo kandi ndiga Abrahamu niwe wenyene bamwita umuvyeyi w'ibicaniro le père des hôtels kubera iki niwe yamenyira ibanga ni nawe yabaye mu vyo abandi batashoboye kubamo ibisekuruza 10 byose hamwe uyu munsi mumenya ibanga ntumbare ngo ibisekuruza biheze kumure ku buzima bw'iwawe nimba biba 4 5 6 sinzi kumure ngira ukomoka kugira sinzi cyose ngahe hari ibyo batigeze bakora wewe ibyabizo bitandukanye n'ivyabo namatoro turi ko muri kino gihe kugira ngo twandike amapaje mashasha ku miryango yacu apana ko imiryango yacu kwitirirwa babandi basenga ibigirwamana imiryango yacu yitirigwe twebwe abana b'Imana abana bisumba byose nimba uvyizeye numva Amen imeze neza muri kino kibanza haleluya birashoboka cyane murumvise Imana ivuze genda rero ku gice cy'icenda hera ku murongo wa mbere tadusimba gatoya aravuga ngo maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe mu cyakarongo hano Imana ihezagira Nowa n'abana biwe akando gasa ko idetaye turaza kuyikena mu mwanya uri imbere Imana ihezagira Nowa nande n'abana biwe abana ba Nowa bari bangahe bari abahungu 3 Imana ihezagira Nowa n'abana biwe mu byuba ibahezaga kubera iki hari gicaniro geje kubakwa ako kanya Imana irirahiye ihinduye ivyimviro vyayo ihinduye imigabo n'ibigambi yayo irafasha ingingo umviriza izobaho ibihe n'ibihe ariko inyuma yaho itiye ihezagira ibicaniro bituma ubuzima bwabo hezagirwa ibicaniro vyambika imigisha yuhoraho ku buzima bw'iwawe umubiri igaheza ikabana nawe bijya utari kurabona biriko birambara umubiri ngo bane nawe bijya nta kindi bikeneye igikorwa cy'igicaniro Imana ihezagira Nowa n'abahungu biwe ico gihe ni Imana muhezagira apana handi ku gicaniro Imana yahindura ivyimviro kandi ku gicaniro n'ikihezagira Nowa n'abana biwe akakara mwakumvise Imana ihezagira Nowa n'abana biwe genda kuri 18 twege imbere gatoya
ngo bene Nowa basohotse mu bwato Shemu na Hamu na Yafeti. aya mazina muyafate ndabibasavye ni Shemu, Hamu na Yafeti. Shemu, Hamu na Yafeti. Komeza. Ngo Hamu ni wese wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yavyaye. Surusha karonga ahantu. Ngo Hamu ni wese wa Kanani. Hamu ni wese wa Kanani. Hamu ni wese wande wa Kanani. Ako kantu mwakuvise muraza gwakera mu mwanya uri imbere. Simbira ku murongo wa 24. 24 Nowa genda kuri 22 ndoye kuri 22. Hamu se wa Kanani abona ubwambure bwa se abibarira bene nyina bompi bari hanze. Ego Shemu na Yafeti babira umwambaro bawukika ku bitugu vyabo bompi bagenza imigongo bafuka ubwambure bwa se kandi amaso yabo kuko aro yijya ntibabona ubwambure bwa se. Komeza 24. Nowa vini muvuyeko amenya ivy'umuhungu wiwe muto yamukoreye aravuga ati Kanani abaye ikivume azoba umuja w'abaja kuri bene nyina kandi atuhoraho aragahezagirwa niyo mana ya Shemu. Kanani we nabo umuja wiwe Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu. Kanani we nabe umuja wiwe. Ano majambo ko murayumva siriko mwavyumvise neza. Imana ihezagiye Nowa n'abahungu biwe murabo yahezagiye ku gicaniro harimo Hamu se wa Kanani. Ujanga turi kumwe mubo yahezagiye harimo Hamu se wande wa Biblia ntikivugira ubusa kubera ko batatubwiye abana ba Shemu, kubera ko batatubwiye abana ba Yafeti, ariko bavuze ngo Hamu double point ni wese wa Kanani. Bikwiye ko ari ibintu byabaye. Aya mazina abiri hari ikintu cyabaye, hari urubanza rwaciwe. Ubundi uwabonye ubwambure nivyo tuze gusoma, uwabonye ubwambure bwa Nowa bivuga ko Nowa amaze gusuka mu bwato Imana mugire neza atangura kurima izabibu. Ico geheze kuzigana aranywa araboregwa ati myambaro asigara ari gusa. Ako kanya Hamu abibonye araza abwira bene se sirimuze murabe papa ari gusa, niyigimvira kumufuka aramu exposa, aje kumu exposa. Aba bahungu babiri bafata umutamana bamutwara ku bitugu bamutererako ntibigeze abona ubwambure bwiwe. Vini muvuyeko Nowa mubwivyo umwana wiwe Hamu yakoze aca pronosa umuvumo. Umvise umuvumo yavuze ngo aravumwe, aravuga ati Kanani ubaye ikivume. Ndabaza ikintu kimwe, Kanani niho yarari. Nyishura gatoya, Kanani uyu muvubuze kuri we gute? Uwabonye ubwambure bwa turamuzi ni Hamu. None bigenze gute ngo Nowa nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu w'icyaryo, nk'umuntu avugana n'Imana, nk'umuntu afite isezerano rikomeye n'Imana avume Kanani umwana wa Hamu, kandi Kanani ataco yakoze? Hamu niyo ashobora kuvumwa kuko ku gicaniro yari yahezagiwe. Igihe Nowa yagomba gupronosa umuvumo kuri Hamu, igicaniro cyarafutse Hamu. Ibicaniro hejuru ubuzima bw'iwawe hari ibintu bizozibira kugira ngo bitagushikako. Ibicaniro hejuru ubuzima bw'iwawe hari imivumo abiwanyu bazorungika, ariko igahera igashira igakamaga ntigushikeko kubera ko igicaniro kirakuvugira. Turi kumwe? Ni nyati tugomba dusome mu mwanya uri imbere. Nimba Imana ku gicaniro yaguhezagiye, nta kintu na kimwe gishobora kubihindura. Muza kuva ngaho uyu munsi mwakira ibindi bisazi bindi byo muri Kristo Yesu. I'm telling the truth. Kimwe kiburije abana b'Imana gukomera no gushikama harimo ikintu cy'umuhemo y'ubwoba no kutamenya. Ubwoba buvuye ku kutamenya.
ndabwira ukuri naho yoba ari mama wawe cyangwa papa wawe yakubyaye ugendana amaraso yiwe warubakiye uhoraho igicaniro ugasirika ikimazi cyawe ku gicaniro naho vyogenda gute umuvumo wiwe naho ari umuvyeyi wawe ntuzokwigana umunsi n'umwe ufata abo bifata n'abatazira ibanga abo bifata n'abari inyoha kujya mu Galatiya 4:1 avuga ngo iyo samuragwa akiri umwana ntaca bagitandukanye ko n'umugurano naho ari wenyene ibintu byose uyu munsi hari ibintu biriko biragaragara nk'ama malediction ku buzima bw'abana b'Imana kubera ignorance bivuga ngo kubera ko wataye kumenya nanje nzoguta n'abana bawe nzobibagira soma uyu mwanya ndifuza ngo izi nyigisho sinzi inyuma yo kuva ngaha no mu ndwiza tuba turi kumwe kukurumva nyene duterezwa kubivuga byose bimare musengere gusa kuko ijwi ryanje rikora cyane muri no minsi idasara Imana irizigame ariko ivy'Imana yifuje ko muhabwa byose mu bihabwe aho ubuzima bwawe guhera uyu munsi bubona amapexe ku rugezo rwo hejuru aho ubuzima bwawe guhera uyu munsi butangura gusumbushwa ku rugezo rwo hejuru aho guhera uyu munsi ubuzima bwawe bufata iyindi tunire yindi amen imeze neza muri kino kibanza haleluya babwire ikintu kimwe meme no muri monde y'abapfumu y'abarozi umuntu atanga ibimazi uwo muntu ntibamurya ntibikunda ikibazo cyabaye aravuga ngo nawe Kanani ubaye ikivume nisho gituma mwumva abantu bose Imana ibabwira ngo nzobaha igihugu nabateguriye cyitwa nde Kanani ufite byari ibi kandi ibi byavuye kuki si Imana yabivuze ni jambo ry'umuntu wo ku gicaniro yavuze ijambo iryo jambo ricariba intava imbere y'Imana kubyo igihe cyose Imana igomba gukora ikintu ya misose yibaza kuri iri jambo ryavuzwe n'uyu muntu ku gicaniro icyo mutari muzi nuko uyu Shemu imfura ya Nowa niwe ugiye kuraba avamwo bita Ebe niwe yavuyemwo les Hébreux abaheburayo Aburahamu akomoka kuri Heberi kimwe yavuga ngo siniko mwavyumvise ngo kandi ngo ubaye umuja ngo kuri bene nyina ngo kandi uhoraho aragahezagirwa niyo Mana yande ya Shemu Kanani nawe uwe nabe umuja wiwe Kanani nawe umuja wande wa Shemu suma boss destination yari Kanani kuko ni Kanani yari yaravuma ubundi hari kuvumwa Hamu mugabo Hamu kubera umugisha wo kugicaniro abakuvera umuvumo tufata nde umwana wiwe bose bagenda bidija kuri nde Kanani ntaco yari yakoze ebabwire ibicaniro bigiye gukora bikorwa hejuru ubuzima bwiwa atari kubera ko yaco mwako atari kubera ko wasenze uku Kanani ataco yari yakoze ngo amerite umuvumo niko n'igicaniro kizotuma ivyiza n'imbabazi vyoma hejuru ubuzima bwiwawe atari uko ari co wakoze haleluya ariko nuko Imana yisanga iri sizi ibwizwa kubikora muri ubwo buryo Imana ishimwe cyane reka tuduge hejuru gatoya mwihishurirwa haleluya abariko barandika mwandike kino kintu nige gusanga muri nosi nasuka imbabaza mu masengero abana b'Imana benshi ntibari konse ivyerekeranye n'ibicana ntibikonse ivyerekeranye n'intambara zimwemo bariko bavuga umuntu ngo ndiko ndagwana bata none areka gwane Yesu yaranesheje Yesu yarangije byose ariko nubwo Yesu yarangije byose nicabuje ko Paulo avuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso naho ya muriko munanyva naho Yesu yarangije byose nicabujije ko Paulo avuga ngo intumwa ya Satani yarazigira inkubitsi bifusi ndasenga inshuro 3 zose Imana ngira ngo ubuntu bwanje buraguhagije intumwa yande ya Satani nubwo Yesu yarangije byose n'uburoro bwinshi nubaha ivyabuze ko badema bamuta bagakunda ivyisi kandi bari abantu b'Imana kandi Yesu yarangije byose naho Yesu yarangije byose nticabuze yuko abakristo b'i Yerusalemu bagira ubukene bakaza gufashwa n'andi masengero yandi siko biko muranyumva naho Yesu yarangije byose Paulo mu kintu kimwe avuga duhace ko gatoya
kuko hano nifuza ko tuzogera duhejeje inyigisho kandi mu minsi ibiri ya nyuma ndibwira yuko nabwiye igicaniro gishobora kuba umuntu, gishobora kuba ikibanza, cyo kimwe nuko gishobora kuba n'ikintu. Kera bubaka ibicaniro bavyubaka amabuye. Okay? Ivyo umuntu ariko arasinzira. Imana shimo cyane. Hama ndababwire uwo nzo kubona ariko arasinzira nzo n'amaguza atere hari yari 3. Mwavyumvise asinziriye hari yari 3 acaguruka tutugira agapoze gatoye. Naca manda profita be amazi yanje ari. Camanda nywa amazi ariko atera hari yari 3. Ni sawa umunsi umwe twari mu makesha hama ndababwira kuko jewe aho ndi n'igisirikare ivyo birazwe. Hama ndamwe ntombona ariko arasinzira. Waguma muhiri wanyu. Ubundi acambwa ati mbwa apotre nawe kuegizaje no kuba dieu. Reka burya ufu muryamo kajyama imbere y'Imana kuryama muhira. Ni wanyu n'imbere y'Imana uragenda uryamye mbwa bana. Imana ishimo cyane. Haleluya. Ampisuka najyama ntiwerekwe ngo natubwiye n'ivyo Imana iguhishuriye. Hama ndabivuze umusore umwitiro riramutera gose. Kintu yakoze acarafata yicara imbere yanje. Acafatagira gutya. Agira gutya. Afati nahitiro riza kubuza uko biri kose nafasha amaso. Apotre azaguma amaso yanje, azaguma yabona akanuye ari. Yo. Imana shimo cyane. Haleluya. Reka tuwe ku rugezo rwo hejuru. Muri nosi hari intambara z'uburyo bubiri kuri nivo yo hejuru. Intambara za mbere tugwana intambara z'imhembe cyo twita les combats des esprits. Intambara z'imhemu. Okay? The battles of spirits. Intambara z'imhemu. Izo nazo tuzigwanisha amajambo. Somera Matayo 12:37. Twita intambara z'imhemu cyangwa z'imyuka. Okay? 12:37. Matayo 12:37. Ngo amajambo yawe niyazotuma utsinda canke amajambo yawe niyazotuma utsindwa. Amen. Amajambo yawe niyazotuma utsinda kandi amajambo yawe niyazotuma utsindwa. Ibintu bibiri. Hano gutsinda no gutsindwa bihagaze ku majambo. Okay? Muriko munanyumva gushika nka turi kumwe. Uyu ni Yesu abivuga. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Ivyo bikire. Gutsinda kwa no gutsindwa kwawe it's according to your words. Ni kubwa amajambo yawe. Hano barako avuga iki? Izi ntambara rimwe na rimwe tugwana mu buryo bwa confession. Ni ntambara ka tugwana mu buryo bw'amasengesho. Amasengesho y'intervena nga mu ntambara uvyumvize neza z'imyuka. Iyo tugwana n'imyuka, iyo tuvuga abarozi, abafumo bajya gukora iby'ubukonikoni, abasataniste, iyo ni imyuka. Tugwanisha amasengesho, tukagwanisha confession yacu. Cyo gituma Abaheburayo 10:23 bavuga ngo umugumye kwatura ivyizigiro kwayo. Umuntu akaza akakubwira hino mwa Satani ijambo ribi akakubwira ngo ivyo uri kurakora ntibize bigenda umunsi numwe bigenda neza. Uburyo bwiza bwo kurwana iyo ntambara nuko nawe ureplika n'ijambo. Umuntu akubwiye muraza abavyeyi benshi bakuze kubwira abantu ntazovamwo. Burya bari karemvo kuko imhemu zija ahantu hari amajambo. C'est comme incantation iyo bayakora burya babwira umurozi n'umupfumu ntugire ngo hari ibindi bintu bindi bakoresha amajambo. Sindiko muri ko muranyumva. Hariya muri ko muranyumva. Naho uri kasinze atera ari 3. Imana shimo cyane. Umupfumu cyakora iki? Aravuga. Akubwira turanze n'ifoto yiwiwe cyanke uhengera ahantu yahonyoye utuzana idovu. Icyakora aronde tuvita medium ni kintu kiriya uwo muntu nico kintu. Pekoro ifoto yiwawe ni wewe. Impuzu wawe abo bama bari ko bararogera ku myambaro yawe. Umuntu agasanga hari impuzu yabuze. Haragahuze ko musi yabuze. Haba mama hari sutse yabuze. Siriko muriko muranyumva. Bakere kutazovyara ngo wose akagutwara iyo sutse ubye agatwara akanyuzi ntakeneke rukerekire atwara akanyuzi.
Dawidi igihe Imana yagabura Sawuli maboko yiwe akamusanga mu isenga aho yarari bivuga ngo yakase irugu yatwaye impuzu yose yatwaye agaparti gatoya atagena ku musozi arasema ngo Sawuli Imana yakugabuye maboko yanjye ikimbabaze nuko abari bagezwe kugucunga batigeze bashobora gukoresha igikorwa neza nazi ngiri irugu ry'impuzu yawe irugu ry'impuzu ya Sawuli yari Sawuli ubuzima bwiwiwe. Ndagara kuri ujya mugora ubutinyanga ndamukunda cyane sinzi igituma ujya vraiment representer ishengero riyeveye yakoze ku mubiri wa Yesu yari yibwiye uko kwibwira nihishurirwa yari yagize ariko no fishwe gukora kubuyonga kubavuze kubuyonga ni ku mpuzu ya Yesu impuzu ya Yesu gari Yesu usoma ibyakuzirumwa igice cya 19 gura ku murongo wa 11 bivuga ngo Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibimenyetso n'ibitangaza byakabura rugero ngo byatuma abantu bazana ibyambazo byabo bakabikoza ku mubiri wa Paulo maze babisira ku muntu arimo imhemu mbi zikabavamo zivuza induru. Imagine ibyambazo. Haleluya haleluya. Umunsi umwe umuntu umwe yaragwaye hama twari duhejeje igikorane zamubwira indwara agwaye kandi vikuri yararembye ndavuga ngo nkeneye ko ndagusengera cyarafata ndihanagura ndamwe ntakira twara kakana urakize harandaba ndabona yene kada kuyiwe ndamwira umviriza ubusobozi bunkoreramo bwo gukiza no kuraka kantu ndiko ndakoresha buriko abakozi Imana muri ngano mva yamene yanyu ati ntiwumva ari ibintu rimwe na rimwe duhereka gukora kubera kuza ntidusitaza abantu tukitangura ministere mu myanya y'ibimenyetso n'ibitangaza narafata ikoti nayambaye nkasenga acambwira abantu nimuze ugwaye nkamuyokota akayifata nkayimwambika kava kikubita nkari sinzi sinaruha nakoresha ikoti hama kumusaga iyo nkorera baca baravuga ngo uryaje kuzimu ngo arafise ikoti iyo koti yayambaye impumyi zihumuka ati kondisho satani yamuhaye nuko misi yose aba rakombre nuko iyo koti cyo giye niyo nari mfise yonyene uravyumva bati ngo nta niyindi umva iyo dufise ama service nkayo nyene y'ubushobozi niyo nari mfise yonyene. Umujene mwe turabura arambwira ngo bambari yuko ngo iyo koti ngo nubaje mu cumba ciwawe ngo batayibona ngo ni koti umva nyene satani aguha kugira ngo urumva nyene ukora ivyo bikorwa ndatkanda twenga unda cyaza arambwira ngo bapote ubambari ngo urafise ikoti ngo kubisa umuntu gucivamwe amahera arambwira ati muri no misi ni muga crise ndakwinginze warazi ko tuzinanye please genda uzane ijya koti uyinkubite ndagusabye kuva ico gihe ama service amwe yari bushobozi be nubwo nace ndayahagarika kubera ko ufite abantu niho rwagera kugutahura urumva ibijanye n'ivyo me biri muri Bibiliya. Yorodani ntiyagabuwe n'amasengesho ya Elisa yafashe umutamana wa Elisa awukubita kuri Yorodani ako kanya Yorodani yirugurura abavugishwa hariya hakurya ya Yorodani babibonye bikubita hasi baravuga ngo imwembu yari kuri Eliya yamanukiye Elisa ariko uyu munsi urumva ni grave. Yesu ashimwe cyane. Muriko muranyumva rero intambara z'imyuka zigwanishwa amajambo. Hari abantu mubwira deliverance ndabasubizamo amajambo ndababwira ama confession bakora ikaba deliverance yabo kubera iki hari intambara mu kuzigwata zigwanisha ikindi kintu zigwanisha iki amajambo ni kese rekava kuko amajambo yabo nezo tumutsinda cyangwa ugira iki utsindwa nutamenya ingene uvuga nisho cyuma Paul avuga ngo nkiri umwana navuga gwana ubwana bwo mu mana buhagaze mu kuvuga gwana mu kutamenya ingene ugwana intambara amajambo n'imyuka.
Oh, mpameni meze neza. Hari inyuma muri ko muranyumva? Biratahuritse. Nigihe iyo dusenga tuvuga amajambo. Ndansiki, ndasinyuye n'amajambo. Ariko nagomba ko iyo ni intambara yo ku rugezo rwo hasi. Inyuma y'intambara mbwa mu Imana irabakunda sikikina cyane n'umuntu bwigenda nabo ndowe mu ijengero sina akakantu ko nababwira ntako ndiganda babwira. Hari intambara z'Imana. Mwavyumvise? Hari intambara z'imyuka des esprits. Hakaba n'intambara de Dieu. Imana. Intambara z'Imana ntizigwanishwa amajambo. Intambara z'Imana zigwanishwa igicaniro. Biriko birinjira? Biriko birinjira? Sobera gato kuvayo. Kuvayo igice cy'indwi. Nagomba tuvuge kuvayo igice cya kane ngabo reka tuhihoze. Ngana wenye kumutaza kwasoma. Wa mbere. Just umurongo wa mbere gusa. Kuvayo igice cy'indwi umurongo wa mbere. Uhoraho abarira Mose. Mwese muhageze? Byanditse muri iyo Bibiliya yawe. Byanditse muri iyo Bibiliya yawe. Mwageze? Aha. Uhoraho abarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Farawo kandi Aroni mwene nyoko azokuvugira amen. Raba uyu munsi nkugize nk'Imana imbere ya Farawo kandi Aroni azokubera bavuze Aroni azokuvugira cyangwa azobumusigizi wawe. Chapite katava ngo azobumusigizi wawe. Okay? Urabona Mose ati raba nkugize nk'Imana. Kweki Imana igeze ahantu ubundi yari kene kumugira Imana. Sisi yari kene kumbwira ati nkugize udahangagwa imbere ya Farawo mugakwereka Imana mugiye ngo nkugize nk'Imana. Kubera ko urugamba Mose yari agiye kugwana muri Egiputa ntigwari urugamba rw'impemu, rwa rugamba rw'Imana. Vuze urugamba rw'Imana mumve Imana muri pluriel apana Imana mu rudende. Yari agiye kugwana n'ibigirwamana. Kuko muri Egiputa hari imana nyinshi. Hari imana z'izuba, hari imana z'uburyo bwinshi, hari imana zitanga abana. Icyo Mose yari agiye gukora ntiyabwiza kugikora nk'umuntu w'imwemu agiye kugwana n'Imana. Ikintu muko murasumva. Imana icyo gituma yamuhinduriye statue. Iramubwira kugira usoborize intambara. Ubwiza kureka kuba umuntu w'imwemu ukaduga ku rugezo aho uba nk'Imana. Kuko intambara yagiye kugwana yari intambara z'Imana. Intambara z'Imana tuzigwanira ku bicaniro. Ibicaniro biri hejuru y'amajambo. Kuko urumva nubwo wosenga nakubwiza ukuri hari umuvumo ukuriko. Ntumbwire ngo urakijijwe waramenye Imana nimba utaramenya iribanga ry'igicaniro nguze nyene ku gicaniro biconnecte n'igicaniro. Ico kintu mbabwira ikintu kimwe. Ndaza abakozi Imana benshi bakora Imana kandi mu bushobozi mugabo ari ikintu vyanse ko kibava imbere n'uyu munsi cyama gihagaze imbere yabo nk'imisozi. Kandi ugiye kuraba ni ikintu kiba cakozwe nk'isezerano ku gicaniro. Ana Maria ritari. Ushaka turi kumwe? Numve ko murabigishwa beza. Intambara z'imwemu tuzigwanisha iki? Amajambo. Intambara z'Imana tuzigwanisha iki? N'uyu munsi mbabwira ukuri, n'uyu munsi ngaha kwisi nta kindi igituma urya mera gutya undi akamera gutya ntimwibaze ngo nibikura amajambo gusa. Nibicaniro biri hejuru yabo. Okay? Juste ndiko ndabatwara. Is this men mana yanje. D'abord uzova ngaha
uri umuntu bimwe wivugisha. Hari abantu b'ibinebwe nesho bituma baguma ariko baja kurondera bavugishwa ngo bababwire ngo ivy'Imana bavuga ko ufite ko ari ibinebwe ntibazi intambara ingana kwiza kuzigwana. Ivyo bunebwe bigiye kubavamwo. Mwari muzi ko hari igihe Imana ikwegezayo barya abantu bose baribaza ko bakugira backup bagukuvra spirituellement. Imana ikabegezayo kugira ngo ikwigishe kugwana. David avuga ngo uhoraho gitandara canje ngo wigisha iki amaboko yanje kugira iki kurasana n'iminwe yanje kugira iki kugwana. Abakeneye kuva ngaha muri nosi mbaye abanyarwanda arabatsinzi arabantu banesha n'abantu bazi ivyerekeranye n'intambara bakagwana intambara nziza. Paul akavuga ijambo rya Maya yahereje ko abwira Timoteyo yamubwiye ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera none ndangije urugendo rwanje iki amahoro. Hari benshi batari ko bararangiza amahoro. Nimba Imana yateguye par exemple nimba uri umupastori nkanje kuzo kugura amashengero mu isi yose ugacuyugura muri Afrika gusa niho bashikanye umugambi w'Imana. Kandi ibyo abantu tubona wakoze mugabo hari aho utageze. Ico Imana igomba nuko tumaximiza. Kimwe Paul avuga ngo ndiko ndasukwa nk'usukwa ku gicaniro. Ndiko ngo ivyari biri muri we byari ko biramuvamo. Amasigara avuga ngo nta na kimwe kinsigayemo ndi vide now ndashobora gutaha. Ivyo Imana yaramdungikanye byose narabitanze. Haleluya. Isanga pyaje. Haleluya. Ushika turi kumwe. Ushika turi kumwe. Just ndayivuga cyangwa ndayivugeje. Tubivuge. Tuwe namwe guharura. Cyo twatugezeje. Haleluya. Gwaro 23. Hera ku murongo wa mbere. Kameme ndagusuzemwo hari abantu tuko turavuga ibaca bagira ubwoba. Haleluya. Reka mubwira andi mahiyarite yanyu. Babwire. Hari abantu binyora ibikorwa by'umugwanizi bakavyinyora complètement. Mugabo nimba ama evre ya satani wowe yinyora nibisigura ko yoyo akwinyora. Abantu bo bararushe turi mu buntu bw'Imana bakaba bari mu ntambara. Bibiri ivuga gute turi mu isi turi mu ntambara. Kandi ngo wamba umviriza nimba utabizi yuko igicapo ciza c'umwana w'Imana ari igicapo c'umusirikare hari ahantu utaragera. N'Imana iguha utabigwanye ntuzobigumana. Uburyo bwiza ivyo muzabwira abantu uburyo bwiza bwo kugumana icyo Imana yaguhaye nuko kigwanira. Utakigwaniye ntuje ngaho ngo ico kintu ni gwawe. Rero hari abantu ngo nta ntambara zimuhemu zigihari. Yesu yarangije byose. Satani ni musibirenge vyacu. Nivyo abo si bose kubivuga. Hari abashaka kubivuga kuko bazi byerekeranye n'intambara yo kubicaniro. Abazuvuga ngo Satani ari musibirenge vyacu. Mugara bavyumva gusa nk'amajambo yo kuromota mu morale yabo. Nuko Imana igiye gufyonera vuba. Satani musibirenge vyacu. Satani musibirenge vyacu. None kubereka musibirenge vyawe mugabo karara udasinziriye umugabo wabarara hanze kubereka Satani musibirenge vyawe umwana akaba yakunaniye kubereka Satani musibirenge vyawe bakaba bari kubara kurenganya abandi bose barabaha ama promotion Imana ikira kwigisha kwihangana. Hari ibyo Imana tabirika twigisha kwihangana. Hari ibyo Imana bikeneye ko twikangura tukagwana tukabihekishona n'izina rya Yesu bigacika gwacu. Haleluya. Dawidi asanze Sikuragi bateye basanganguye arahagera bose bararira. Ikisigihe bene data cukurira. Ikisigihe cukurira bariko bararira. Dawidi aravuga ati no ibintu bishakuba bimeze gutya ngo yambara effort umwambaro w'abaherezi aduga umusozi asiga ubuzimana arabwira Imana nivyo basanganguye bise abantu batwaye abantu batunyaze hamwe no kwikira abantu mbari yakozo bahamvya kuko sinumva ibintu no bisiga gutya nawe ntiwemere ko ibintu biguma biriko biri wakira gashavu gatagatifu ko kuca inyuma ivyo Satani yagutwaye kugeza bigarutse mu izina rya Yesu. Imana imubwira ngo genda uraza kubahamvya kandi wabahamvya
impamvu baza kugarukana ibyo batwaye ngo bageze imbere baza mu minsi mikuru no kunezerwa nawe yari inyuma yaho rwa rugendo rutari ruto kuba bari bagahesha umwanya munini hiya ndagomba ngo tubwire umutima wa Dawidi ntacyo satani cyo kumuhebera nakanyuma abiza kukadaho akakatugarukanira numva ameni ya muri kiro kibanza. Haleluya haleluya. Bariko baragenda bari kumwe bararuha ngo barenze umugezi bamavuga ati twari tugukurikira dusigaye ngaha ibi bintu ni iby'ubusazi. Harabibaza ko turi mu bintu by'ubusazi ariko ubuvu bw'Imana buruta ubwenge abanyabwenge. Dawidi avuga ati nibinzi intege nimusake mukume ngaha Imana yambariye ngo ndabakurikire ndaza kubahambya kandi nabahambya ndaza kugarukana ibyo batwaye. Dawidi aragenda birivuga ngo arabahambya abisa bose agarukana ibyo bari batwaye. Abandi basigaye bariko bararira nube mubarira nube mubakurikira ibyo satani yanyaze ubuzima bw'iwawe kugeza bigarutse. Apana ngo ndindira isaha y'Imana. Mumbabariye turindira isaha y'Imana. Haguruka ugwane. Abanebwe bakizwa n'abananiwe badashaka kugwana ngo bampare inkomezi bavuga ngo igihe cyanje ntikiragera cyo kwibukwa n'Imana. Uraswara bapfuye bafana amasezerano nabo bavuga nkuko kwiwawe ngo ndindira igihe cy'Imana. Bivuga ngo igihe cy'Imana ni iki? Igihe cy'Imana ni iki? Umunsi ugurutse amaso ukambara ibigwanishwa vyawe vy'intambara ukaza ku rugamba Imana ikabana nawe uzomenya ko ujya mwanya wose wamaze uri kurarira utabiza kuwufata uri kurarira. Numva ameni y'abana Imana muri kino kibanza. Haleluya. Arabigarukana vyose atana kimwe kivuyemo. Abo nibo bantu Imana ikeneye muri kino gihe cyacu. Haleluya haleluya. Ube nka Yakobo sindakurekura ugira nje nakubwiye nguze mbwa kuko yari ku gicaniro nta kuntu Imana itateza kuza hajyana yara nta kuntu Imana itateza kuza ahari gicaniro Imana nihiri imisi yose nababwiye hari ibikorwa iyo tubikora n'Imana iri mu ijuru ati no je do kumanuka nkarabiye ibintu biriko birakorekera hajyana arakakora ndumva ikintu kinkwega ndumva ikintu kimpamagara ndumva ikintu kiriko kiranyatira. Haleluya haleluya. Ntiwinyore amakomba spirituel kuko yo ntazo kwinyora. Naho bihakana bamwe kwera inyigisho sinzi z'abantu b'ibinebwe banka gusenga. Rega namabanga y'Imana utazoronka kwera ko bize theology. Theology ni science. Dawidi avuga ngo nigishwe n'Imana nigisha ubwenge abatama. Imana izo kwigisha ryari? Haleluya. Ikintu cha confuse abafarisayo abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga ati no uyu muntu twiye tumubona mu ishuri nta rupapuro afise me ivyo avuga birarenze. Nikodemu yiyivye mu ijoro ati turazi ko uri umuntu yavuye ku Mana kuko atamasha gukora nk'ivyo ko Imana ikomeye nawe none nashaka ndakubwiye n'igino kugira ngo zindagubwami bw'Imana. Aramubwira ati nta kindi usabwa gukora no kuza kuvuka ubwa kabiri. Shitara mahe noso ya mbere ababebe spirituel. Nikodemu ati uko ngana no usubira mu nda ibaze nk'umupapa nk'uyu haruvuna no usubira mu nda ya mama siniko yana namufise nkasubira agasura kamvyara. Yesu ataramwimukana mutwenga mbwa ubaye umwigisha w'ivyagezwe utazi kuvuka ubwa kabiri carico nutunoso dutoya ko ba bebe spirituel mugabo wori umu docteur ibintu basique ntavyuzi atangwa kuma explica ingene binjira mu bwami bw'Imana bigisha Imana mugabo batazi ingene binjira mu bwami. Can you imagine? Sivuze ngo ntimwige theology mga theology sizo kubakira ubuzima. Nzaba theology benshi uyu munsi bari divorce bananiye kubaka. Abana bazi vraiment benshi buzuye ebana ico twita inyuguti rogose zirapakiye atana kubwira ati hagati y'Igirugari ni Beteri hacibirometero ibihumbi ibi hama utenga harike arabikudemontre. Mwebwe sije dukeneye umuntu atubwira tuviza kora iki hama ubuzima bwa buhinduke pointre. Imana ishimo cyane Imana guhezegere mutano nico. Haleluya haleluya. Benhantu twavuze ngo tuma dusome reka tuzohasomeje.
Haleluya, sindabacerese kubuzi. Ejo tuzobandanya. Ndagusaba ikintu kimwe. Uvuye ngaho ugende wisenge. Just fata aho wanditse ugende uhasubire musome imirongo twasomye hama wemvite muhemu Imana wete muhemu yera. Ibi mbabwira ikintu kimwe sinavyize muri theology. Izi nyigisho nazihawe maze imisi indwi n'amajoro ndwi ntanywa ntarya 7 jours sec dry. Ndavyandika nta n'inguvu nari mfise zo kwandika ayo majambo. Mwami Imana arantembereza. Wow. Niki nacho hani ivyo nabona soma natahura mbere. Umuntu wese ayihaye umwanya akayiba imbere umwanya uhagije. Imana izokugira umugenzi wayo. Niyamara kugira umugenzi wayo izokubitsa amabanga yayo. Cyo gituma nkunda Deborah cyane. Iki ni gicano kizigamye kigisaga cyo mwame mukiza. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe? Birumvikana cyane. Paulo asezera abakuru b'ishengero yo muri Aziya arababwira ngo ngiye kuva muri mwebwe reka arabasezera. Imana ishimwe cyane. Yareka arabasezera ababwira uburyo yagendanye n'Imana. Ari ikintu avuga by'ukuri ucubona ko hari abantu batawe ico bari ngaha muri nose. Arababwira ngo ngiye kuva muri mwebwe. Mu mwanya ngiye kuva muri mwebwe ngo avuga ngo amabingira y'inkazi agiye kubinjiramo atababaye umukuku. Ariko nasome byakozwe n'intumwa 228 no 29. Just akantu gasome gatoye wumvirize uyu muntu uburyo abona ibintu vy'Imana. Yatawe izintambara zimwemo kandi yatawe n'izintambara z'Imana. Amen. Bashaka kwadusomera just akantu gato sinagasigura. Muvyumvize nzobigaruka kwanyu. Ariko mumva icimana dushaka ko twebwe. Yakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 28. Nosoma 29. Asaba 29 aravugamo ndazi yuko ninamara kuhava. Urumva reka avuga ndazi yuko ninamara kuhava. Ninamara kuva hagati muri mwebwe. Ninamara gutandukana namwe. Amabingira y'inkazi azobinjiramwo. Amabingira y'inkazi azobinjiramwo. Atababaye umukuku. Atababaye umukuku. Birasigura iki? Paulo agihari yari couverture y'aya mashengero spirituellement. Ndakubwiza ukuri hari abantu uyu munsi bazigamwa atari kubera ko bahasenze, kubera abantu bababereye ibicaniro. Okay, hari abantu bahari ndabwiza ukuri ukuri marezuma nubwo ndagufise kuntera kubabara. Ishengero ry'u Burundi ryarabuze umuntu arihagarira nk'igicaniro umukozi w'Imana. Ninacho gituma uyu munsi mu ishengero ryo mu Burundi hari utujagari, hari desordre yo kurugezo go hejuru. Hari ibintu, hari abantu nk'aba bidashobora kuba. Uyu munsi murabe uwo ari we wese aje arashoboye gufata ingingo ku ishengero. Uwo ari wese yinjiye mu ishengero ntazi nk'iryo shengero ryubatswe araza akavuga ngo umunsi nje nize nje mfise amafaranga ndagukuye wewe ndakwirukanye. Ije si kubera ibindi, ni kubera ko harabuze umuntu nka Paulo. Paulo yari une personne, yari une personnalité, yari entité, institution, wari urwego. Hari abantu bagariye ibihugu notama nk'ibihugu nka vya Ghana birafise icyo twita abapatriarche, n'abantu barengeye kuba abakozi b'Imana, n'abantu bicaye ku gicaniro bahabwa ama instruction kungena igihugu gitunganywa no kungena ishengero ritunganywa. Abo bantu aho bari hose barubahwa.
n'umuntu wese akeneye guprospera muri ico gihugu, n'umuntu wese akeneye kugica koze ngo gende neza. Ibi ndabizi babiza kuza kwikonekta aho hantu n'abantu afise amajambo ya nyuma. Uyu munsi twebwe nabo dufise n'abanyamubiri mutupu. Unahagurutse hagurukijwe n'Imana niwe wa mbere kugwanya. Amaso yabo arahumye. Kandi ndashimana ko muri bamwebwe. Muri bamwebwe. Ndabasarishe gatoya. Iyo umusuma akeneye kuja kwiba ahantu aramanza akatohoza. Akavuga hajya ahantu habande. Turakeneye kuja kwiba kurya murongozi wa Deborah Esperance. Mugabo maze abahe aba hari iki abati umugabo wiwe numu ofisi naho upfa kuja kwiba ahantu atamanje siko bimeze no mu buryo bw'imihemu niko bimeze. Ubundi Satani ari binatabiza gukora mu miryango yacu yabiza kumaza urya muryango tugomba twinjira kuko hari ahantu winjira ico wakoze naho juste wokura kitafari rimwe n'umwuzukuruza w'inzukuruza akazoririha. Gaho uyu munsi ningo zita wita wanke ku rugo rwa rugo witaha mu izina rya Yesu. Nivyo ndiko ndabazana gutahura ivyo tuzibana ku musi muhaguruke ku maguru yanyu dusenge Imana.